N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana no kutwumviriza muherereye hirya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika, muri Canada, mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyaburaya, mu bihugu vyo ku mugabane wa Aziya, abadukurikira muherereye muri South Africa, Zambia, abari muri Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mu buseruko muri Tanzania, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hamuraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire ku ngingo nkuru zikurikira. Ingingo ya mbere ni ingingo ivuga ku mutekano. Umuhari Rede Tabara waraye usohoye itangazo kuri uyu wa 12 Rusama umwaka w'ibihumbi 2024, wasohoye itangazo ryiyamiriza ibitero biriko birategwa mu gihugu c'u Burundi, ibisase biri gutegwa mu gisagara ca Bujumbura, biyamiriza ububeshi bwa CNDD FDD n'inkinamico ya CNDD FDD n'iperereza ryayo, aho Rede Tabara yagirije iperereza rya Ndayishimiye n'igipolisi karibo bariko baragaba ivyo bitero, bakabitera ijya nino, bakabeshera umuhari Rede Tabara. Binyuze ku itangazo, umuvugizi wa Rede Tabara Patrick Nahimana yaraye ashize ku mukono akarishira ahabona, bavuze ko rero bahojeje abo bose bagizwe ko ingaruka n'ivyo bisase biriko birategwa n'ubutegetsi, bakabesha ko ari Rede Tabara, bagafata abanyagihugu bagapfunga, babagiriza ko bakorana n'uyo muhari Rede Tabara. Rede Tabara ivuga ko igwanira abanyagihugu, yo itari mu mugambi wo kugandagura abenegihugu. Abo benegihugu bariko baragandagurwa n'ibitero bigabwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, bagamije gukina inkinamico yo kwangisha abanyagihugu. Umuhari Rede Tabara yo iriyamiriza ubwo bubeshi, ikiyamiriza iyo ngendo mbi y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD n'abawutwaye, aho rero babandanya kwica abenegihugu, bakabesha ko imihari yitwaje ibigwanisho ariyo yoba yagize uruhara. Ni mu itangazo ryaciye ahabona, umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yaciye ajaho arerekana abahagaritswe, babagiriza ko ngo boba bakorana na Rede Tabara ariyo yabatumye, ngo kandi ko ngo baherewe imyimenyerezo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, ngo ico gihugu c'u Rwanda akaba arico giterera inyeshamba za Rede Tabara, ngo bakabafasha kugaba ibitero. Ivyo vyose biciye ku muvugizi w'uyu muhari Rede Tabara Patrick Nahimana, yaciye vyose avyiyamirira kure, avuga ko ari ububeshi bwa leta ya Gitega, leta ya Varisito Ndayishimiye, bavuga ko yananiwe gutwarira hamwe abenegihugu, ikaba iriko irabacamwo ukubiri, igasambura abenegihugu abishize hamwe ikabatanya, ikica ikagandagura abatavuga kumwe n'ubwo butegetsi bwayo, ikanyuruza, igapfunga inzirakarengane, impahwazwa ziriko zirarengana ngaha mu gihugu c'u Burundi zizira ubusa. Mu gurementanya leta ya Gitega ikarementanyiriza abatagira icaha, ikabagiriza ko ari bo babandanya bagaba ibitero
ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuvuye muri izo nkuru zivugwa mu mutekano kandi reka tuvuge kuri iyi nkuru y'akababaro mu ntara ya Bururi, komine ni ya Rutovu, haraye hatowe ikiziga c'umuntu y'umugabo yaciye agandagurwa. We yarafise ibikomere ku mubiri wose, aho vyaboneka ko yoba yishwe atemaguwe. Ibikomere vyari mu mutwe, ku maboko no mu mugongo, hose yari yaciye atemagurwa no ku maguru. Ivyo ngo biraboneka ko ari urupfu rubi cane rwaciye rwicwamwo uyu munyagihugu ataciye amenyekana. Yatowe muri komine ya Rutovu y'intara ya Bururi. Ubwicanyi bukaba bubandanya kuba ndanse. Ni mu gihe muri komine Kayanza naho muri komine Murantunga mu ntara ya Kayanza muri komine Kabarore hari haheze umunsi umwe hagandaguwe umunyagihugu azwi ku izina rya Firemo. Imbonerakure zamugandaguye zikaba bavuga ko zafashwe zahagaritswe. Uyo munyagihugu azwi ku izina rya Philippe akaba yakomoka mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ngo bamwishe bahejeje kumusinzikariza ubuzima, bamuteye ikisongo mu gutwi gihinguka mu kundi gutwi. Ikiziga ciwe mu kuja kunyegeza amatohoza baciye baja kugita mu ruzi Akanyaru. Uru ruzi rukaba ari uruzi rugabanya igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko. Abanyagihugu babonye izo mbonerakure zikora ayo mabi bakavuga ko zari zishingikirije ko zikorera umugwizatunga Vigitori asanzwe acukuza ubutare ngaho muri iyo ntara ya Kayanza muri komine Kabarore. Abanyagihugu rero bakavuga ko ubwicanyi bubandanya kuba ndanse, naho baticwa n'ivyo bisase biriko birategwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Aravuga ko rero imbonerakure za CNDD-FDD nazo ziriko zirabandanya gukora amabi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuje mu nkuru zivugwa muri politike kandi abanyagihugu batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi barabandanya gusaba ko bose bahagurukira rimwe bagakura intwaro ya CNDD-FDD. Iyi ntwaro bakayisezerera. Baravuga ko ari intwaro mbi, intwaro y'agahotoro, intwaro icinyiza abenegihugu. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu baciye basohora irindi tangazo biyamiriza ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho basaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye gukura abo bose yahaye ubuzi, yahaye ibibanza, avuga ko ari ibibore mu mutwe, akavuga ko ari imburakimazi, akavuga ko ari abiyorobetsi, bakaba indyarya zikomeye cane. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu bakaba basaba rero umukuru w'igihugu gukura abo bantu, aho kugira ngo ashikirize amajambo atagira ingiro, atagira ibikorwa. Bakavuga ko abo bose umukuru w'igihugu wenyine yaciye yivugira ko ari ibibore mu mutwe, yobavana mu butegetsi agashirako abantu bafise mu mutwe hazima, abantu bakomeye mu mutwe. Ivyo kandi abungere b'ishengero ya Eklezia Katolika ngaha mu gihugu c'u Burundi baraciye babisemerera bavuga ko abahabwa ubuzi, abaronka ubuzi ari akamwana wa mama ko mu mugambwe wa CNDD-FDD, ko abantu baronka akazi, ibibanza bitandukanye, atari uko bakwiye ivyo bibanza, ngahubwo ari uko babarizwa mu mugambwe wa CNDD-FDD. Ng'abantu bashoboye bo mu migambwe yindi batari muri CNDD-FDD ngo ntago baronka ubuzi. Bakaba rero babandanya gusemerera
basaba ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yokura abo yahaye ivyo bibanza kandi akaba abona ko barushe mu mitwe bananiwe kandi mu mitwe yabo bakaba ari ibibore. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.